ABEL bose baje inyuma kubera ABEL ndibuka ABEL yarakunda kutubwira donc nkubo yakoze nka clip kubera ABEL n'umuririmbyi yari umuririmbyi yava rero naciye ndondera mutima turavugana hama turakora akazi rero mutima kenshi tumukene muri Hanze TV abahari ni nk'imvura igwa hama ikagenda ejo ntuzutangara ubonye FANNY LAVINE na ABEL bakoze film imwe kuko aba artiste nuko tubayeho uzokundana mani kuko nanzira si bintu erega si shavura igumaho ngo imyaka yose oya nejo zozuba nandi ndashobora kwandika film hamamagara FANNY tukavugana ukwiwe hamamagara na ABEL akaza bagakina ya erega abayitavye jewe twavuganye bije nimba ndamuha nimba kiriki na ABEL urumva ntashobora kureka gukina donc aba artiste nuko tumeze niba ari inzigo ya ngo aho tuzohurira ngo STV, every story matters. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne message. Mutubaye ndara mukijinga yakunda bakunda cyane. Rero n'umunsi nagende umuntu yitwa bamuzi ku izina rya Kefa. Bon, Kefa Lewis akina comedy. Tagashaka ne wakampaye. Kefa Lewis mafiriti. Tange Kefa Lewis Rolex byose. Rero nagende Kefa akina comedy na mutima la comedy nizere ko mumuzi mani waje kupiga kweli ndakura mukije rero bro umuro cyane sister amezere cyane gose sana fresh kweli bo kandi merci beaucoup kutwakira so Kefa yatangiye ukina film yari ese ko Kefa atanya film comedy biramworohereza ko abenshi iyo ari ba comedy birabagora gukina juste ibintu bya film abandi nabo bakina film birabagora cyane kugira bakine comedy so mumbabarire rero aya abaserivateri simbaka mumbabarire mwasanze nyene urumva ngira ngende rero sindeka guteka kubera mwebwe nizere ko ataca bitwaye so Lewis mazina banyise niyo kwizera Lewis niyo mazina abavyeyi banyise hama kubera umwuga wanje nkora candaja muri Faraja Group benshi barayizi kina ma sketch kuri radio vyizigiro bacha banyita Kefa nje ndayizi afana benshi nawe urayizi ifise hit ya cubanyita Kefa muri comedy naho kanyita amafiriti wakunda kugira amafiriti sana no muri umurete sinzi impamvu atarimo Kakabira good. Watangiye gukina comedy na mutima naho ryari? Canke umutima mwahoye gute ko mutima yakina kuri TV asanzwe akora ibikorwa vye kuri Indundi TV. Kefa nawe yanje TV. Ya mutima nyene arabizi umwuga asanzwe ndimo arabizi kuva kera muri Faraja Group kubera arabizi yuko oya ahubwo yarakurikira ya yarakurikira Faraja Group byaramwinspira murabona ko aje vuba mugabo azananye ingufu nyinshi cyane kandi turabishima rero twarahuye nkuko tuba dusanzwe dukora akazi kamwe turavugana hama turakora akazi ya mwararonderanye muca muravugana gusa juste muri ko murakina akinirwa gusumba ko asanze abasande akinira ya urumva donc maze kuyumvira kubera na creative online yitwa Hanze TV maze kuyumvira rero cyane gushira ingufu zanje muri Hanze TV naciye mba ndagabanya ingufu muri Faraja hama ncandaza muri Faraja gutumukirira ya kubera urumva cyase yakonshira ingufu nyinshi cyane muri Hanze TV ya rero nkuko umuntu ma strategy y'abantu batandukanye rero naciye ndondera mutima turavugana hama turakora akazi rero mutima kenshi tumukene muri Hanze TV abahari gusa ntimushobora kumuhamagara muri film mumuhamagara ari muri comedy tu filme si comedy gusa hariho seri nshasha turi kumwe na mutima vuba bagiye kuyibona iki yanje imaze kugufasha mbo icyo Hanze TV imaze kumfasha donc twariyumviriye kugira ngo tukore Hanze TV ataruko yogira iki dufashije mugabo twubake ikintu twubake urabona ko kera mu kugira tugere lancement ya filme twakota sale ugasanga ni bidutwara amahera menshi ugasanga mugabo ushoboye gucreate YouTube nk'ubu ndafise abantu ibihumbi birenga
hafi 20 16 hafi 20 hafi 2016 na muri 2 ans. Donc nimba nosohora film ikarabwa n'abo bantu mu gihe twagira cyagiye cyakira twakora muri salle tukagira lancement ya film ugasanga haje nk'abantu nk'igihumbi babaye benshi babaye igihumbi babari benshi bya hatari mugabo no munsi ugasanga ari ubuhinga ushobora gusohora film ikarabwa n'abantu benshi cyane kandi utakonsoma utarishe salle utagize ikini kurumva ko niterambere ya turabishima rero niyo yari intumbero tu no kuzigama ingabire zacu yego naragerageje kuraba impamvu naje kurondera naragerageje kuyaga n'abakinyi ba filme abasami kuko nasabye vraiment no akera yaraciye muri Faraja yaraciye muri Geho muganyatevye sami yatevye muri Faraja yaciye biheba wewe ndana yaje nyuma yaje hari abantu benshi bandika amafirme bivanye n'ubuzima baciyemo canke babayemo canke baramu donc mu babanyi kuko uravyisa basi yakina filme yilansa ku buzima donc bw'abantu ko surtout abakinyi ba filme ndakunda kubakurikirana cyane narakurikiranye ibikorwa byawe urakunda guca mu bintu vy'Imana juste ibintu by'urukundo ibintu byo guhanura abantu kuntu ashobora kwitwara kandi uje ni vyiza c'est bon ko nako mushobora kwandika filme y'urukundo vraiment atamanuro iza guhanura umuntu na ivyo ni just sinshobora no kubitahura deja abeli nawe akunda kwandika filme z'abashuga daddy base problème nyene romba nyene ningorane jambo cyabaraho so kefa nta kibazo byo biteye iya kete kibazo ni nk'abaganga ndabizi ariko wamenyo umuspecialiste nyene mu menyo rero mu rukundo ngo ushobora mu specialiste mu rukundo umva be nabo mu mashuga daddy abandi nabo mu action babansoro mu action abandi nabo mu buzima samiwe byose arakina by'abasazi byiki ubuzima gukomeza uruhande rwacu tu kubera kino tugera abandi ma category mvuze kugira ngo mukinire hamwe mushobore juste mwereka abafana ko mwunze umwe kuko benshi mu bantu mukina filme vraiment murafite utuntu tutu party muguma mwigabura ntimushaka kugira ubumwe sinzi ndibaza barakurikiranya action yabaye entre ya FANNY LAVINE na ABEL bijya bintu ntibihumuriza abafana nawe comme conseil nk'umu journaliste cyangwa umu youtuber ndagwanuye ntuzo kwiga kugiranira conflit n'umuntu muri mu mwuga umwe cyangwa se muri industry kuko wewe apart yuko wewe bigukorora n'abafana ubwabo cyangwa kwimvira ubundi kumva ya impanuro zawe nk'umuvyeyi ndazakiriye ariko bajya nyene vyarashitse ntazibana zidakomanya amahembe ngabo gusikiba kibabaje nuko ushobora kuja kuri micro ukavuga tukibagira icyo umuntu yagukoreye cyangwa ukacirata cyangwa oya ibyo nibaza ko abafanzi bataba bakeneye kubimenya twebwe ururimi rwacu ni rumwe bijya byakwigishije iki atapa kuko bijya ibintu vraiment biri mu ntuzenya birahanura kuko uyu ni umuntu ufite ubwenge vraiment muragira reaction icyo byanyigishije nuko ni nk'imvura igwa hama ikagenda ejo ntuzutangara ubonye FANNY LAVINE na ABEL bakoze film imwe kuko aba artiste nuko tubayeho uza gukundana mani kuko nanzira si ibintu erega si shavura igumaho ngo imyaka yose oya nejo uzozuba nandi ndashobora kwandika film nkamamagara FANNY tukavugana ukwiwe nkamamagara na ABEL akaza bagakina ya erega abayitavye jewe twavuganye bije nimba ndamuha nimba kiriki na ABEL urumva ntashobora kureka gukina donc aba artiste nuko tumeze niba ari inzigo ya ngo aho tuzohurira ngo gusa nide kurikura panga ko ushaka gutegura filme mugakina mwese basi abakina amafilme basi mwese mumva ko mwakina muri Faraja Group wayi rero ndashaka kubavuga ati rero ni create ka cinema to ni bayite nkakujya kuno abantu babaririmbyi bagira babarapere murakutana bagize kundi banafana tu concert arabarapere gusa biragoye nibaza ko bigoye cyane nibaza ko bigoye mbona nibo bahora kuri terrain kubera jewe naimaze iminsi ntari cyane muri cinema lakini vineri kuja kubera urabona miri ibi bintu byacu rero harimo ibanga rinini ridasanzwe je na mu Pentecote muri eglise mukizo watali no
sasa ma 2012 2013 nini tukakuwa wastari wa hatari Faraji mugabo biraduhungabanya mu ruhande rw'agakiza hamuvuga ati ibintu ndiko ndinjiramo rero ni danger urumva donc reka nige strategie sasa turagabanya akariro cyane injira cyane kubera jewe ndakina cyane amateatre ya mateatre ndi muri groupe ya ambassade ya Pays-Bas ndi muri groupe yitwa irivuga art company cyane canja muri ivyo dukina ama stage tunaenda ma Uganda ma Rwanda tunaenda wapi tugakorera inoti kubera urumva benshi bari mu ibintu hanini bashira imbere ubustar kumenyekana lakini nakutana banapigika bakonjala icyo reje sishobora kugikora mpamvu nace kwanza nja hiyo kwanza dukoremo turabe target ahantu hari akantu hama tukuje kwera sinema butoye turacyayiha ntirikiradu mugabo turiko turayiha sasa ndoni kuja mu sinema sa nkaho niyubuye kandi sino nayimaze iminsi cyane ndi muri ivyo ma theatre stage sijui nini ya dukora naho bazungu twiga nongereza ubumenyi ya ifisa ndona kuje rero kurambaza ivyo vyabo BAPFA LAVINE bande bari kuri terrain bon kandi vraiment ni fresh turabishima natwe turaje kugira ngo tu so reka ndagushimire kwanza kunya waduhaye si bose basi abantu baba ari abastar bashaka gutanga ikiganiro simva usta d'abord ni kubaha niko novyita jewe ni kubaha no kubaha abandi edai no kwiha agaciro ko batiha agaciro ari gihe abantu surtout reko abantu bakina amafilme bakaza bavuga ngo nta bantu babaha ibiganiro je negeze kurondera umuntu vraiment ndamusaba ikiganiro ni kuri kw'Imana yaciye amblock muvugizina ese notinya ni libere bien sûr naramwandikiye vraiment nta bintu namwandikiye bibi bitewe ushaka kumfasha ko ikiganiro wala kaniroki ariko yaravuze yuko atazosubira gutanga ikiganiro yes gihe byari bwabe hari avant yaho ijyansoro ntiyari bwanagigere kuri finale muri ngabire ifona mu journaliste mutawuri kwingabire zitandukanye hari bana bafite ingabire yo kuvuga nande singere ku blokana oya nabandi bafite ingabire donc urya ururimi rwo cyane ruri muri cinema reka havuge ibikorwa kuruta kuza kwiyereka itangazamakuru oya skwiyereka kuko bon sindamujije canke iki kije mu buzima bwanjye yaravugiye ngo je mvuze nsanga navuze amajambo menshi adakenewe rero naco vraiment nakoze ku bloquer peut-être usanga yashatse kugira nagire navuga ibidakenewe akaca bloka gusa suko kuko hari amati usanga bahe ibiganiro nandi behaye abagani ibiganiro peut-être bakayita ngo ni matonya mugabo kirabagira ko ata muntu ahitakura kuko nta muntu akwiza kenza atace ku mwaka umwe ntibibahura bizi kandi nawo imbere yuko witwa Kefa wanje kwitwa Lois rero niko imeze every good teacher was once student umwigisha mwe wose mwiza yamanje kuba umunyeshuri yabo niko rero abantu vraiment umuntu wasegana mukaca mu bloka nta muntu kuko vraiment je mari abantu namashimira kweli ndashimira abaririmbyi bana abaririmbyi usanga baba bavuye hanze baba diaspora bako bien sana simvuze ngo ari ba diaspora bana MT number 1 wana vrema kora mustari kwe kandi vrema ari hizi ari kumwandikiye ati nyakuba apana na nyakuba ni sawa meze neza shaka kumikiganiro nubwo kayo bari TV ijuru umunsi nyene vrema kunyuma y'ikipindi kandi aragufata arundu uramomba kipindi nafana ku block Mungu wangu Fizo nagenda namusavye ko birazi ko muri bantu bata biganiro batanga rero mva hari umuntu ashaka tumubona ko mu biganiro shabije vuba vrema ni mu juste gari namko jiganiro ryaye so Kefa ndagushimiye n'abanyumi murete baho naguhaye babibonye ya nanje ndabashimiye cyane saba abakunzi ba AC TV kuja gushigikira Yanje TV numva ko bifitanye akazina kagomba gusa AC TV Yanje TV mugire subscribe mudukurikirane hari amafilme mashasha hariyo seri nziza cyane yitwa Isegenya vuba hari nandi mafilme menshi meza agiye kuza rero so abafana ba STV ndabashimisha kwa mwadukurikiranye juste abatagenda kuraba ifilme yitwa Isegenya ni filme hanura kandi cyane apana bisanzwe
ifilme ihanura nta bintu by'amahumbezi imbere birimo umeze neza kandi cyane Mahumbezi basiguriye basumva mahumbezi byari byo kubera bikiwe tuzariweye wogira uburoho so ndabashimiye cyane bakoze kudukwirikirana uyu mungu wakora uburoho vraiment ntigeze nzibana imbabura yiwe n'abana mu bindi twakorera ukuri n'ingorane so ciao ciao STV, every story matters.